Bakunzi b'ikiganiro kuri kunwanisha turabaramukije tunabifuriza amahoro y'Imana umwe wese aherereye kaze mu kiganiro c'uno munsi nkuko dusanzwe tubimenyereye ikiganiro kuri kunwanisha n'ikiganiro abarundi bahurukiye mu magrupe WhatsApp batumira umutumire kugira ngo baganire ku buzima bw'igihugu cabo c'amavukiro. Hama rero mu kiganiro kuri kunwanisha c'uno munsi tukaba tugiye kuganira mu magrupe atatu ya WhatsApp. Grupe ya mbere ni grupe kuri kunwanisha, iya kabiri ni grupe akakubakiye, grupe ya gatatu ni grupe Burundi bwacu. Haraciye iminsi hari ireresi iriko iraca ku mbuga ngurukana bumenyi, ireresi umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu Pierre Nkurikiye yavuga ku Murundi yafashwe, Murundi yitwa Cedric, aho yamwagiriza ko ari Umurundi yizimije kugira ngo acafuze isura y'igihugu. Hama nkuko mwavyumvise Pierre Nkurikiye yagirije umugambi ndondeza na Pacifique Ninahazwe ko aribo bafise uruhara kwama banyuruza abantu kugira ngo ku nyungu zabo kugira ngo bacafuze isura y'u Burundi. Rero uno munsi mu kiganiro c'uno munsi twahamagaye umutumire vyega Pacifique Ninahazwe arongoye umugambi ndondeza n'ishirahamwe Focode, rimwe mu mashirahamwe sanzwe rihanira agateka kazina muntu, kugira ngo aduhe umuco kuri ivyo vyose. Rero Pacifique Ninahazwe turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro c'uno munsi. Hama reka tuguhe kaze uramutse abarundi mugiye gusangira, tugiye twese gusangira kino kiyago, hama cyo dutangura ibibazo. Ariko bwa mbere nagira mbaze nibutsa abarundi ko mu kubaza ikibazo mwogerageza kubaza ikibazo mu kurungika audio itarenze umunota umwe. Hama ikindi naco birasaba ko ibibazo vyose mubaza biba bibajijwe mu rufasoni kugira ngo muze kuronka namwe inyishu mu rufasoni. Hibajije neza wishurwa neza. Murakoze. Pacifique Ninahazwe kuramutsa abarundi bariko mugiye gusangira ikiganiro, hama cyo dutangura ikiganiro nyezina. Murakoze cane. Nanje ndabaramukije mwese aho tugiye guhurira muri kino kiganiro. Ku ruhande rwanje nkunda kucita tuyage, ariko ku ruhande rwanyu hano muri no groupe naho mukacita ukuri kunywanisha. Nanumvise ko uno munsi mwatumiye n'ayandi magroupe muri kino kiganiro. Rero mwese abo duhuriye hano ndabipfurije umugoroba mwiza, nkizera ko tuza kuganira neza kuri uyu mugoroba. Mwongera kandi nkibutsa ko iruhande ya mwebwe muri aya magroupe ko hariho n'abandi barundi benshi baza kuba bariko baradukurikirana inyuma, haba ku zindi mbuga nka Telegram, kuri WhatsApp, kumbura ikiganiro tukazoshobora no kugishira mu nyuma kuri YouTube na Facebook. Rero ndabashimiye kuba mwasubiye kuntumira. Ndakunda kubivuga, abarundi iyo turi twese, baba bari mu gihugu baba bari hanze, mu budasa bwacu hari ikintu gihambaye, nuko tugumana umutima ku gihugu cyacu, tukumva ko tuvukana kandi ivy'igihugu biguma bituraba twese. Naho hariho abo twumva bafata umurundi bakamwita inkozi y'ikibi uko bishakiye, ivyo ntibiduca intege. Hagati yacu turabavukana, tuguma tuganira, kandi ikiyago nico kizokiza igihugu. Reka tuganire. Ikibazo ca mbere nyene cari gifise rero igice kigira kabiri, naco gihambaye, aho mwambajije iyi nyifato ya Petero Nkurikiye ingene tuyibona muri ndondeza. Ica mbere ngomba kuvuga, tukibonye buno butumwa bwa Petero Nkurikiye akerekana uyu muntu yari yabuzwe iyari agasubira akaboneka, nukuri ca mbere je novuga no kumushimira, kuko abantu benshi twarabatabarije. Igipolisi nta munsi kigeze citaba ngo cishure ko umuntu turiko turatabariza. Naho yavuze ngo hariho ngo abandi benshi, nukuri yarabeshe. Abantu dutabariza ntitwahora tubona igipolisi kivyishurako. Rero ngaha twe twarabishimye, kuko yerekanye ko burya butumwa dutanga dutabariza aba yabubonye. Ico ni ikintu ciza, turagikenguruka. Petero Nkurikiye si uwo ari we wese. Petero Nkurikiye ni umuvugizi w'igisata ca leta, avugira umushikiranganji
umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, ajejwe iterambere rusange, ajejwe umutekano w'igihugu. Nibwo bushikiranganji bwa mbere bunini bukomeye buhambaye cyane muri leta y'u Burundi. Uwo mushikiranganji mbere murazi ko mu itegeko ry'umukuru w'igihugu bavuga ko uwo mushikiranganji afatwa ko ari we asubirira umushikiranganji wa mbere iyo atahari. Urumva ko tumufata hafi nk'icegera c'umushikiranganji wa mbere. Petero Nkurikiye avugira umuntu adasanzwe. Ni ukuvuga ko abatubwiye ati umushikiranganji wa mushikiranganji akomeye cyane ibi bintu arabizi kandi aramenya iyo mwatabarije abantu ko mwabatabarije. Ni ukuri ico kuri twebwe si ikintu kibi, turagishima. Twahora tuvyipfuza tukabibura. Ese yobandanya gutyo nyene igihe cose hariho abantu batabarije iwabo bagaheza bakaducako, tukaheza tukabishira habona. Turamusavye naze asubire kwiryamira kandi yabibonye. Ntituze dusubire kubona inzego z'igihugu zinuma kandi zamenye ko hariho imiryango iri kwirarira itabaza ibaza ababo iyo bari. Iki rero turasavye n'ukuri iyi ntambwe atanguye uyu munsi aza yibandanye. Ego ico nico ca mbere twobivugako. Ikigira kabiri umuntu yovuga kw'itangazo rya Nkurikiye nuko ataherukiye kubivuga gusa, ahubwo yaciye yerekana n'uwo muntu twari twabwiwe ko yabuzwe iyo yagiye. Mbere banakeka ko ashobora kuba yishwe nk'uko we yavyivugira muri audio. Niko yarashikuje mu kuvuga ngo twaremeje ko yapfuye. Aha yarashikuje yaraturengeye akarimbi. Ubwo butumwa twanditse neza ko tutazi ko ivyavuzwe ari vyo. Dusavye ababizi afite ico babizi ko botwandikira ukuri kwavyo. Aha rero yaraturengeye akarimbi, ariko ko yahejeje akamuzana akamwerekana nico turagishima. Ubudasa bw'ibyo twahora tubona ni benshi cyane twatahariza ntibigere basubira kuboneka, ariko uyu munsi haje intambwe nshasha, umuntu turamutabariza akaboneka yambaye amapingu. Niko sinibaza ko hari umuryango n'umuryohe uravye iwabo yambaye amapingu, ariko sinkekeranya na gatoyi ko imiryango myinshi twatabarije ababo tubaza iyo bagiye, ko hamwe bona baronka bambaye amapingu imiryango yogira umunsi mikuru ni myinshi cyane. Ese ejo yoca tuzanira Christian Ndizeye batazira Barezi, nawe akamuzana basi yambaye amapingu, nawe basakaza akavuga ko namubesheye, nawe basi akavuga yuko yanyandikiye tukumvikana ingene yinyuruza akabugwa irengero. Turamusavye amutuzanire ntituzobabara, imiryango iziruhutsa. Ese ejo yoca tuzanira Pasitori Joseph Sinzubwenge wo mu Ruzo twatabarije, yabuzwe mu kwezi kw'icumi mu 2021. Umwaka urarangiye abiwe babaza, yatwawe n'imbonerakure zizwi. Umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga aduga mu Ruzo kubwira abanyagihugu ko batohirahira ngo basubire kuvuga ibijyanye n'uwo muntu ngo yagiye mu Rwanda. Ese Petero Nkurikiye yobigira nk'uko ejo akatwereka Joseph Sinzubwenge yamwambitse amapingu? Ese yomutuzanira? Ariko aravuga ati bijya vyose nabivuganye na Pacifique kugira ducafuze igihugu, kandi ndasavye imbabazi abarongoye imbonerakure bose twavuze ivyo bintu ntivyabaye. Ese twobibona gutyo? Ese bukeye yoca atuzanira Dominico Nduwimana, umupasitori wa Assemblies of God wo mu Kirundo, nawe yafatiwe Ikarusi, afatwa n'abakozi b'iperereza hari Ikarusi, hari mu kwezi kw'icenda tariki 25 nimba ntibeshe mu 2021. Turamutakambiye Petero Nkurikiye muri wa mutima mwiza cyane yaraye atweretse wo kwitwararika babuzwe irengero. Turamusavye atuzanira uyu mupasitori amwambitse amapingu kujya nyene, kandi turamutakambiye azavuge ko nawe nyene yabivuganye nanje kugira ngo ducafuze igihugu. Nukuri mu bazogira umunsi mukuru nzobo wa mbere co kimwe n'imiryango yabo. Ese yoca abandanya uko nyene
tukaza tubona umuryango wa Alexis Nimubona hariye mu Midodo. Alexis Nimubona, abahungu biwe babiri Eric na Gabriel, umukozi wiwe Filimato, bafatiwe mu Midodo mw'ijoro ry'uwa 12 Gitugutu mu 2021. Bafatwa n'abakozi b'iperereza rya gisirikare, baraheza babajana mw'ijoro hafi saa sita y'ijoro, bahitana n'uwundi mudandaza uwitwa Jean Claude Niyo Rukundo, nawe ava muri komine Burambi. Bamusanga aho yari yafashwe n'imbonerakure, amubika mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD. nawe nyene atwagwa n'abo basirikare. Kuva ico gihe umwaka uraheze batarigera basubira kuboneka. Aba bantu bavugwa muri no dossier barafashwe n'iperereza rya Service National de Renseignement, barabapfunga, yaba umukuru w'umutumba w'aho hantu yitwa Asmani, bamba umukuru w'imbonerakure zaho, be n'umukuru w'umutumba barabatwaye mu iperereza. Harafashwe abakozi bo mu iperereza rya gisirikare, barapfungirwa hariya kuri katedrale muri Service National de Renseignement, babazwa uyu muryango iyo bawushize. Gushika ubu ntibarigera basubira kuboneka, abari barafashwe nabo bararikuwe. Turamutakambiye Petero Nkurikiye, mu mutima udasanzwe yarayi yerekanye ku bijyanye na Cedric Cubahiro, abikora uku nyene. Turamutakambiye atuzanire umutama Alexis Nimubona, abahungu biwe Gabriel na Eric, umukozi wiwe Filimato, n'uyu mudandaza Jean Claude Niyo Rukundo bafatiwe hamwe. Abatwereke bambaye amapingu azobakoze, abatwereke bavuga yuko ibyo byose babikoranye nanje babesha azobakoze. Tuzomushimira gose, azobakoze ikintu gihambaye. Imiryango irashobora kuba barakubonye baboshwe amapingu, ariko baziruhutsa abonye uko ababo bakiriho. Azobakoze ikintu ciza kandi gihambaye cyane. Turamusavye abikora uko nyene kuri Elia umukuru w'umugambwe CNL muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura rirara. Elia yahagaritswe itariki 9 z'ukwindwi mu 2021 kwibarabara rya Bujumbura Gatumba, afatwa n'abasirikare bazwi, bari mu modoka y'umusirikare azwi twamaze kuvuga inshuro nyinshi. Elia arajanwa aherezwa mu nyuma y'indi modoka yo mu iperereza ry'igisirikare. Elia aratwagwa mu iperereza rya gisirikare. Elia ntiyigera asubira kuboneka. Amwe mu makuru akavuga ko bagiye kumwicira mu Rukoko. Turasavye Lieutenant Colonel Petero Nkurikiye adutabare, atuzanire Elia Ngomirakiza, yamuboshya amapingu, amuduhera ijambo abeshuza ibyo twavuze byose, yongera tubwire ko ibyo yakoze twabikoranye kugira ngo twambike ibara igihugu. Turabimusavye, tuzomukomera amashi, tuzomushimira, nta ngorane bitwe bidutwaye ko boza bavuga gutyo. Abo rero ntanze uburero bukeyi n'abantu benshi cyane. Indiri twarungiye umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ku igenekerezo rya 29 Myandagaro uyu mwaka wa 2022 urutonde rw'abantu 80 banyurujwe hagati y'itariki 18 z'ukwa gatandatu mu 2020 igihe yari yimitswe n'itariki 18 z'ukwa gatandatu mu 2022. No kuvuga ikiringo cy'imyaka 2 cya mbere cy'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, tumwereka abantu 80 banyurujwe. Igice kinini cyanyurujwe n'iperereza ry'igisirikare, ikindi gice kitari gito kinyuruzwa na Service National de Renseignement, abandi banyuruzwa n'imbonerakure, abandi banyuruzwa n'igipolisi, babugwa irengero bacishijwe mu busho bw'igipolisi. Petero Nkurikiye atangira kenshi bino biganiro mu biro vy'iperereza muri Service National de Renseignement, bivuga yuko iyo ariko aravuga ubwo bushikiranganje aba avugiye rimwe ibikorwa n'igipolisi n'ibikorwa n'iperereza Service National de Renseignement. Turamusavye nukuri uko nyene yabikoze,
afata umwe muri bajya bose twarukiye umukuru w'igihugu agire ico abatubwiye ko iki gipolisi cyakoze ingene vyagenze n'ivyo bashitseko abitwereke maze abo bose binyuruje abatuzanire yerekane ko twabeshe kandi tuzobishima turabisavye kuko ntitwumva igituma iminsi yose agize icyo avuga nk'uko twanavyandikiye umukuru w'igihugu biranditse neza Petero Nkurikiye iminsi yose aboneka avuga ngo abantu binyuruje abantu ngo yafashe ngo binyuruje urabayinyuruza ngo bagomba kwaka amafaranga imiryango yabo buri sinzi ivyo yavuze ngo vy'uwo banyegeje ngo kugira ntarongogwe ivyo nta n'ivyo nzi sinzi yavyadukaniye ntavyo nzi numvise nabidushirako nta kintu nk'ico na kimwe twize twandika twebwe kijanye n'umuntu yanyuruje ngo ntagire ubugeni nta munsi n'umwe aho yaratubesheye ariko turamusavye uwo mwete nyene awukore kuri abo bantu bose twerekanye abo twavuze imbere kuri Nkuru Nziza n'indiriza abantu bashika 300 batarigera basubira kuboneka kubo twafasha abo hafi mu butegetsi bwa Ndayishimiye abantu 80 turamusavye ubwo rukundo akunda Burundi agwerekane mugira ico avuze kuri abo bantu bose turabisavye ubwo bushikiranganje avugira uwo mushikiranganje avugira turasavye bagira ico bavuze rero igihe avuze yavuze turindiriye ko umukuru w'igihugu atwishura twaramwandikiye haci iminsi 45 atana kimwe twishure kandi turiko tuvuga abana b'u Burundi babuzwe mu butegetsi bw'umukuru w'igihugu kandi bagatwarwa n'inzego z'igihugu ibitumvikana igituma banuma mu bihe bene ivyo rero ku munsi ugira 46 niho twaronse iyi inyishu igitangaje ariko inyishu atari ubwa mbere tuyironse ntabwo ari ubwa mbere twishuwe gutyo na Petero Nkurikiye twamye tubona mu bihe byose twagiye birashika tugasohora amaraporo ubutegetsi butagira ko inyishu tugasohora raporo zitomora neza ibintu byaba byabaye ubutegetsi aho kutwishura baca basohora amatangazo y'ukudutuka bene uku nyene kandi bigaca kenshi mu kanwa ka Petero Nkurikiye imbere yuko ninjira kuri ico reka maze sigure ikintu bihenda ko cyane siwe wenyene no mu gusende hashi twarakibumvanye baritiranya ivyo twebwe twita gutabariza no kuvuga alerte namaze gusigura alerte ntabwo ari amakuru yacu alerte ntabwo ari raporo ya Ndondeza alerte nta kintu na kimwe yemeza alerte riba ry'ijwi ry'umuryango usemerera tugasubiramwo gusa canke abagenzi basemerera tugasubiramwo bavuga bati hari umuntu twabuze ni mudufashe kubimenyekanisha ufise icyazi adufashe tumenye umuntu wacu iyo yagiye alerte twebwe ntituyemeza alerte twebwe tuyikora kugira ngo ufise icyazi wese acandika twandikire maze dufashe gutororokanya amakuru yo kwerekana ivyashikiye uwo muntu rero ngaho yaratwambitse ibara mu kuvuga ngo twaremeje ibintu ngo umuntu yarapfuye twavuga gute ko umuntu yapfuye atakiziga tubona ivyo bintu ntibibaho ntidushobora kuvuga ikintu nk'ico n'umunsi n'umwe no mu maraporo bishika abantu akatubwira ngo umuntu yoba yarapfuye nk'uko tuvuze kuri Elia ngo Mirakiza muri Ndondeza ntitwigera twemeza n'umunsi umwe ko umuntu yapfuye atakiziga cyabonetse rero iki ni kinyoma cyambaye ubusa abantu maze imyaka mudukurikira mwumviriza ibiganiro bya Ndondeza musoma ibyo twandika muramaze kubona ko tutigera twemeza ko ari umuntu yapfuye atakiziga kibonetse rero haya twambitse ibara ariko ivyo bitihwe rero nako ndavuga nti turatandukanya uko gutabariza dusubiramo ijwi ry'umuryango n'abagenzi gusa nico twita raporo ya Ndondeza nukuvuga twatwaratorokanije amakuru yose ajyanye n'ico kintu ayavuzwe mu binyamakuru ayavuzwe mu kumutabariza ayavugwa n'imiryango ayo twakuye mu gipolisi ayo twakuye mu nzego z'iperereza ayo twakuye mu butungane hose tukabishira hamwe hagasohoka raporo ivuga ivyo twaronse bijanye n'ibugirengero ry'umuntu ni muri uwo mwanya uwo muntu tumwita uwabuzwe irengero victime de disparition force muzonarari kugira dushike kuri ugaruga twe tuvuga umuntu gutyo n'imiburiburi muri Fokode habanza kurenga amezi 3 n'imiburiburi
amezi 3 uwo muntu ataraboneka. Ntitwigera tuvuga ko umuntu yabuzwe irengero hagiciye iminsi 4 hagiciye iminsi 5. Aha rero kumbure no kutamenya dufata ko ibi yabikoze ari ukutamenya, ntidushobora kwibaza ko yoba yabikoze abishaka, dufate ko ari ukutamenya. Kenshi rero Petero Nkurukiye yagombye kutubeshera, afata bene ibi nyene by'abatabaje akabidushira ko ngo ni raporo yacu, kandi kuba ari gutabaza gusa atana kimwe twemeje, mbere n'ibitavuzwe na twebwe agaheza akabitwambika. Twarigeze kubona umukenyezi umwe yafatiwe hariya mu za Matana, atorwa mu ruzi, yari yafashwe n'umuntu w'umupolisi w'umubrigadier, ngira abantu benshi baramwibuka uwo mukenyezi. Haraba ibintu by'ibihuha byakwiragijwe, bamwitiranya n'uwundi mukenyezi. Nticyabujije ko Petero Nkurikiye neza ahamagara amenyesha amakuru akavuga ko ivyo bintu ngo vyanditswe ngo nabo muri Fokode, ata namwe twigeze twandika kuri uwo muntu. Ako n'akamaramaza. Si ubwa mbere rero tuvyumvise. Ikindi gihe rero nariko ndaza, ibi byo kutwambika ibara akunze kubikora iyo twasohoye raporo itanezera ubutegetsi kandi badafitiye inyishu. Ngira ntanga uburorero bw'aho twagiye turabona ivyo bintu. Mu mwaka w'2017 twarashize ahabona ifatwa n'ibugwa irengero rya Honorable Oscar Ntasano mu kwezi kwa 4 mu 2017. Ico gihe Petero Nkurikiye ari mu bantu banditse cyane Oscar Ntasano agifatwa, agenda yandika amakuru abonekamwo ibinyoma bikomeye cyane. Yavuze ko hatowe imodoka ya Oscar Ntasano itorwa ku masanganzira hariya ya Muyinga. Aravuga ko basanze mu modoka hariyo, ico gihe yavuga ngo ni umushoferi wa Oscar Ntasano. Aranavuga ko bamusanganye ngo amatelefone ngo yo mu Rwanda. Eco akaba yashaka kwerekana ko Oscar Ntasano yoba yabandanije mu Rwanda. Yaranavuzemwo uwundi muntu yitwa Lambert Bitangimana, akamuvuga nk'uwamunyuruje. Aravuga ibintu byinshi bitangaje, ariko natwe turaheza turerekana neza ibinyoma byari mu makuru ariko aratanga. Turerekana ko ico kiziga yavuga ngo ni c'umushoferi, ahubwo cyari kiziga c'Urambere Bitangimana. Urambere Bitangimana yavuga ngo niwe yamunyuruje kandi ngo yaciye apfira muri iryo sanganya. Turerekana neza ko Urambere Bitangimana yapfuye anizwe. Turashyira habona n'ifoto y'ikiziga cya Urambere Bitangimana. Turavuga Urambere Bitangimana ihoteli yafatiwemwo Ingozi. Turongera turavuga Urambere Bitangimana ingene yakoreshejwe n'iperereza ryo ku Kirimba kwa Petero Nkurunziza mu gutera imitego Oscar Ntasano. Turerekana Oscar Ntasano ivyo yariko arazira, isoko yari yatsindiye ryo mwishira hamwe mpuzamakungu ONU byatuma akotesha ihoteli yiwe Nonara Beach. Vyo turerekana ingene vyagiye bigenda, iterabwoba yagiragirirwa n'abapolisi, n'ingene yariko ahiganwa na bamwe mu bategetsi bahambaye b'igihugu. Ivyo bintu vyose tumaze kuvyerekana bagasangana ibintu batagira aho babica. Ikintu cyakurikiye vyihuse yabaye audio yakozwe n'uwitwa Yakobo Bigirimana. Ico gihe yari umuyobozi wa OTB, akongera akaba twari dufise amakuru yose ko akorera iperereza. Yakobo Bigirimana araheza avuga ko abantu banyuruzwa ari ndondeza ngo ibanyuruza, ngo ikongera ikabacako amahera, ngo kuko umuntu wese anyurujwe ngo turonka ngo amayero 3,000, ngo tukaca tumubwira ngo navuge ko yanyurujwe. Sindumva umuntu yivugira ngo yanyurujwe, kiretse ngira bitubonye kuri Cedric. Abandi bose ntavyo twigeze twumva bavuga ngo banyurujwe. Ngo hanyuma ngo bakaca baja ngo Kampala, ngo bakava Kampala ngo bakaja mu Buholande, ngo twebwe twaturinjije ngo 3,000 by'amadolari. Ico kinyoma gikwiza igihugu. Ubu turamurindiriye kuva yivuze haciye imyaka 5, turarindiriye ko azokwerekana n'izina ry'umuntu umwe muri abo twoba twaranyuruje
mu maraporo twasohoye kuko arayasoma arayazi, ngo atwereke uwo twaba twaravuze muri izo raporo, hanyuma amuturonkere iyo ari mu Buholandi, aho ubwo Buholandi bwaba bwaramutwaye. Turacamurindiriye, imyaka 5 iraheze, nta muntu umwe aravuga. Twebwe tushokiye twaramenye ko abivuze kubera ko bashavujwe n'ivyo twari ko tuvuga kw'inyuriro rya Oscar Ntasano. Ntivyagarukiye ngaho. Uyu Petero Nkurikiye yaciye yiga nawe afata n'iperereza ngo badute mu mutego kugira ngo bateze urubwa ibikorwa byose dukora bijyanye no gutabariza abantu. Haraba umukenyezi yitwa Kristera. Uyu mukenyezi nawe yandikira umushingwamanza ari mu gihugu cy'u Rwanda David Dusabe, amwandikira yuko bene mugenzi we ngo bari bageze ku Kanyaru ngo baranyuruzwa n'imbonerakure, maze imiryango bari ibyandika bandikira Dusabe aratondera muri Ndondeza kuko twari twarakoze raporo ijanye n'inyuruzwa ry'umuvukanyi wa Maître David Dusabe. Ico gihe rero aturondera gutyo avuga ko afise amakuru yizeye ko abantu bose ari abantu bazinanye, ko yavuganye n'imiryango, byose abizi neza ko bano bantu babuzwe irengero. Twebwe turabatabariza muri alerte nk'uko nyine dukora alerte. Twapfuye kuyikora haciye iminsi 2 Petero Nkurikiye acasohora itangazo ico gihe avuga ko uyu Kristera ari mu bitaro, ko ivyo bintu twabigoze n'impaka kugira ngo tumubeshere. Uwabivuze watanze ayo makuru Maître David Dusabe yaranavyanditse vy'ukuri ko ari we yaronse ayo makuru y'umuryango. Uyu munsi ari mu Burundi, ari Bujumbura, yaratashe aregerana mbere namwe mbo muri izo nzego. Rero niho Nkurikiye asohora itangazo ry'ukudutuka nk'uko nyene yabikoze, atwambika ibara, avuga ibintu by'akataraboneka ngo abantu twaturiye mu Nyakabiga. Turavuga tuti iyo mvugo yonyene irateye isoni ku mupolisi. Mu Nyakabiga haraturiwe imbonerakure imwe rudende, turabizi ibyo twese. Leonidas Misago, nta bantu n'umuntu, umuntu umwe nituvuze ngo ni bitoyi kumva turigwa, yarishwe ikiziga kiraturigwa. Hanyuma ico gihe biba turavyiyamiriza, turavuga ku maradiyo, hari ku Isanganiro, hari kuri Bonesha, turiyamiriza ivyo bintu byari byabereye mu Nyakabiga, turavyandika, turamurungikira mbere, turashira habona inyandiko twakoze ziyamiriza ivyo bintu byabaye kuri Leonidas Misago, kandi nta na hamwe byigeze bisubira kuba ivyo bintu. Ariko n'uyu munsi aracyasubiramwo ngo twagiye guturira abantu mu Nyakabiga. Iyo mvugo yo kudutuka yuko twambika ibara ayamiza mu kanwa gutyo. Ico gihe uwundi yatuka yari Petero Claver Mbonima, twese twita ngo turi inkozi z'ikibi. Rero urumva ubwo mwanya wa mbere byose byari bijyanye n'amatohoza twakoze kuri Oscar Ntasano yasambuye ibinyoma bari bakoze. Indangiza iyo nkuru uyu Kristera twavuye tumusanga kwana n'iperereza, tumusanga hari na dosiye y'inyuruzwa y'uwitwa Apollinaire yanagiyemwo mu mwaka w'2016. Ntivyadutangaje ko bari bakoranye uwo mutego kuko yarasanzwe nawe akorana n'iperereza. Icuro rya kabiri twabonye Nkurikiye yakoze bino bintu ni mu 2000 mu ntango z'2019. Ico gihe mu kwezi kwa mbere twasohoye raporo yerekana ingene mu 2018 hari hanyurujwe abantu bashika 48 twari tumaze kumenya ico gihe, dusohora raporo ziberekana. Muri abo 48 twarerekana abatari bake ko banyurujwe n'inzego zizwi ziperereza. Tunerekana ko uwo mwaka abanyurujwe bari basumba n'abanyurujwe muri 2017. Twerekana urugero rudasanzwe ivyo bintu byari bisubiye gufata. Kumva tubivuze mu kwezi kwa mbere 2019, ubutegetsi burababara, burabura inyishu n'imwe butanga kuri ivyo bintu twari twejeje gushira habona. Ico bakoze cyabaye igiki? Mu kwezi kwa kabiri itariki 2 z'ukwa kabiri mu 2019, icambere bagiye kurondera kwigarurira imihora yose ducisha ko amakuru. Uwitwa Alfred Nosa Museremu agenda gusaba nimero twe twakoresha kuri WhatsApp muri Ndondeza, ayigira gwiwe, arondera ko yoca yigarurira WhatsApp ya Ndondeza maze aronke amakuru yahora camwo, afate abo baduha amakuru. Yongera akoresha iyo nimero kugira arabe ko yofata iyindi mihora yose dukoresha, turabifata turabihagarika
niyo WhatsApp ntiyaba agishoboye kuyikoresha nawe nyene. Ntivyatevye muri uko kwezi nyene Petero Nkurikiye yaciye asohora itangazo imbere y'abamenyeshamakuru avuga ko ari ndondeza inyuruza abantu ikacigaruka kuza gusemerera ngo abantu banyurujwe. Aho ni mu 2019, mbere haraho n'abandi bategetsi bamufashije kubivuga gutyo. Iryo rero rya kabiri twabonye dukorera bino bintu. Ubu naho abikoze inyuma ya raporo yereka abantu 80 banyuruje ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye, ubutegetsi butigeze butwishura ariko tukizera ko buzishura. Niho tuciye tubona naho aciye akora bino bintu. Ni ibintu rero tumenyereye asanzwe akora gutyo. Ntidutangara. Ku kibazo mwambagiki, turavye injyano uyu munsi ziri mu butegetsi, aho hari habitwa ba maconco bavuga ko ariko bategura gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, aho twabonye ko mu byo bakoze iruhande y'ivyo batubwiye bijanye no kubuza ivyankenerwa mu gihugu kugira abanyagihugu bashavure, kubuza ko haboneka inzoga, kubuza ko haboneka igitoro, kubuza ko haboneka isukari, kubuza ko haboneka ifumbire nkuko President Ndayishimiye yabivuze kugira ishavu ry'abanyagihugu riduge. Habayeho n'ikindi gikorwa cyo kunyuruza abantu hakorejwe iperereza ry'igisirikare muri 2021 kugira ngo berekane ko President Evariste Ndayishimiye ataco yashoboye guhindura mu bijanye n'agateka kazina muntu. Ku kibazo mwambagiye rero nanjye sigarana ikibazo. President Ndayishimiye yaranivugiye ko kunyuruza abantu yasanze bikorwa n'abantu mu nzego z'umutekano. Yarabivuze ivyo, ntiyabavuze amazina, ntituzi ko harimo ba Petero Nkurikiye. Mugabe ikibazo dusigarana, ibintu Nkurikiye ariko arakora, ariko asubira kwerekana ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bubandanije ya ngendo y'imbere, aho iyo twerekanye abantu banyuruzwa inyishu kuba kudutuka, kugwana n'abaharanira agateka kazina muntu berekana ayo mabi akogwa. Mu gihe twe turindiriye ko atanga inyishu, umuntu avugira umushikiranganje no kuvuga leta, dufata ko leta itwishuye ko aho kutwishura ku byo twandikiye umukuru w'igihugu twishuwe ibitutsi, kutumaramaza, kutwita abansi b'igihugu, kutwambika ibara. Iyo ngendo twayibona kuri Nkurunziza, niho yabikora, none uyu munsi abikoze kuri Ndayishimiye kugira ngo yerekane vya bindi nyene. Uwa mbere yerekanye ko ibintu ibi bibandanya kwa kundi byari bimeze, uwa kabiri yerekanye ko Ndayishimiye nawe aje kubandanya ya ngendo yo kugwanya abandi agateka kazina muntu no gutuka aberekanye abanyuruzwa. Aho rero nanje mfise ico kibazo, koko uyu muntu ariko akorera iyo leta ayifasha canke ariko akorera babandi bariko barasenya Evariste Ndayishimiye? Aho ni umukuru w'igihugu wenyene akwiye kuzotanga umuco akerekana ibiriko birabivya arivyo. Ubundi uko tumuzi Petero Nkurikiye yavugiye Bunyoni umwanya munini, baragendanye. Bunyoni avugwa cyane muri ivyo vyagiye biraba. Umuntu ashobora kwibaza uruhande uyu muntu ariko aravugira n'ivyo ariko arakora ivyo arivyo, nta nyishu tubifitiye. Uko niko twokwishura kino kibazo, abo mu butegetsi bo nyene nibo bazomenya ibiriko biraba ivyo arivyo. Murakoze kuri kano kabazo ka mbere mu ndungikiye. Mbere mbona atari n'akabazo kamwe kuko karimo tubiri duhambaye. Hari akambere mu mbaza kubaha umuco kuri ibi bivugwa bijyanye n'uwitwa Cedric Cubahiro, hanyuma hakaba kandi ka kabiri kajyanye na Petero Nkurikiye. Mu kwishura ngomba ndabicemo kabiri, nze kubanza nishure ibi bijyanye na Cedric Cubahiro ukwavyo, hanyuma iki mwambajije kuri Nkurikiye naco nze kukigarukako ukwaco. Muti rero uyu muntu yitwa Cedric Cubahiro twebwe twamumenye gute? Hari kwigenekerezo ry'icumi Gitugutu mu 2022. Ico gihe twaronse ubutumwa bw'umurundi, umurundi mbere asanzwe yegereye CNDD-FDD, yanagwanye muri CNDD-FDD muri kino gihe ari mu mahanga. Aho mu mahanga ni mu gihugu ca Afrika yarungitswemwo
mu bikorwa. Nta byinshi bindi nza gutanga kuri we kuko mu bikorwa dukora kirazira ko dushyira ahabona aba baduhaye amakuru kiretse bo nyine bashimye kubyivugira. Narijya banaturondera kenshi bafise ubwoba ko mu butegetsi bashobora kubagirira nabi hamwe bomenya ko batuvugisha. Rero uyu muntu yaturondeye aho ku igenekerezo rya 10 aratwandikira ku nimero ya WhatsApp dusanzwe dukoresha muri ndondeza. Hamwe hamwe twanabarungikiye amafoto y'ubutumwa bwose yaturungikiye muri ico gihe. Murashobora kuza kubyibonera nko kuri Telegram. Uyu muntu mu butumwa bwiwe ubwa mbere bwo yashaka kumenya ko ari perezida wa Focode nyene bavugana kuko yari afise ubwoba ko yohava yihenda. Ndanamurungikira ijwi arumva nyene ko ari perezida wa Focode. Hanyuma arambaza aravuga ko bafise ikibazo c'umuntu yabuzwe irengero. Nanje ndamurungikira ibibazo dusanzwe dukorera ko ibibazo 5 canke 6 dukoresha iyo turiko turakora amatohoza ku bantu baba ariko bararangisha ababo. Muri ibyo bibazo haba harimo ibibaza umwidondoro ukwiye w'uwo muntu, haba hariho ibibaza ivyumviro vya politike vy'uwo muntu. Turabaza ko iyo ari umuntu yakoze imyerekano muri 2015. Turabaza ingene bamubuze, amakuru ya nyuma bafise, yabuze arihe, hari isaha zingahe, vyagenze gute. Mu nyuma tukanabaza ico boba barakoze kijanye no kumurondeza, inzego boba barituye n'ingene boba barishuwe. Tukanabaza amafoto y'uwo muntu ariko aratabarizwa. Ibyo byose rero umuntu yamutabarije yarabikoze neza. Araturungikira umwidondoro ukwiye, aratubwira ko uwo atabariza wari ko ararangisha yitwa Cedric Cubahiro, ko avuka mu ntara ya Kirundo, ko yakuriye mu Kinama, kubu abana n'umuvyeyi wiwe mu Gahahe. Yongera aratubwira ko ari umuntu yarangije amashuri ya kaminuza mu gisata c'indimi cyane cyane hajya mu Congereza, ko yarangije amashuri muri 2018. Araduha na fotokopi ya diplome yiwe kugira ngo na bimwe bijyanye n'imyidondoro dusubire tubibone neza ko bihuye n'ibyo yatubwiye. Yongera aratubwira ku muvyeyi wiwe yakukurutse, yahora akora mu vy'amagara y'abantu. Aratubwira ko uyu muntu atakaza afise. Aratubwira ko naho bamaze imyaka inarangije amashure atakaza araronka. Yagerageje kwinanata aja muri koperative, umenga yavuga ko yitwa Sangwe. Umuntu ashobora kuza kwibona mu butumwa yarungitse. Yongera aratubwira ko kwari kugerageza kwiyungunganya ariko atakazi yari afise. Mu vya politike yatubwiye ko Cedric Cubahiro ari imbonerakure kandi ko atavy'imyerekano yigeze ajamwo. Ku bijyanye n'ingene yanyurujwe, yatubwiye ko inyuruzwa ryiwe ryabaye itariki 6 z'ukwezi kw'icumi. Ati jewe twariko yaranganirije ambwira yuko abangamiwe. Uwo munsi yari yagiye no kwirirwa ahantu ariko arasenga mu Kamenge. Avuyeyo ku mugoroba arondera ahantu ajya gusaba indaro kuko yatinya ko ahava yicwa. Ati kandi ageze aho hantu yavuze ko yasanze abamurondera bariko bahakorera inama, kandi inama itegura kumwica. Wari ku isonga yavugamwo ni uwitwa Major Jules Bimazubute batazira Kibinda. Si umuntu twari twumvise ubwa mbere, ni umuntu kuva muri 2015 dusanzwe tumufise mu mabi yagiye arakogwa cyane cyane mu makarite y'uburaruko, aho yari nk'icegera c'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Kurakure. Muri ico kiringo uyu Jules Bimazubute atazira Kibinda yari afise ingabo zari ziri mu Ngagara. Yari avanye mu gihugu ca Centrafrique mu butumwa bw'amahoro, hanyuma azishikana aho mu Ngagara, akaca akorana n'umuhisi Darius Kurakure mu bijanye no kwiruka kurondera abantu bose bariko biyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza mu makarite y'uburaruko, muri Ngagara, muri Mutakura, muri Cibitoke. Uyu rero yari mu bantu bavugwa cyane, bagenda barafata abantu
bamwe bagahohoterwa abandi bakanabugwa irengero ryabo bagapfungirwa mu bibanza bitazwi. Rero iri zina twebwe ntibwari ubwa mbere turyumvise, uyu yari umuntu dusanzwe dufise mu mazina dufise y'abantu bavugwangwa mu mabi yagiye arakogwa muri 2015 na 2016. Rero iruhande y'ayo makuru uyu muntu acambwira ati yandungikiye audio kuko urumva byari byabaye itariki 6 turiko tuvugana kuri 10. Iyo audio ntiyime arahindungikira ndayumviriza kandi ndanayibasangiza ngaha namwe muze kumva uko Cedric yavuga ico kibazo ciwe. Uyu muntu acarambwira ati urumva twaherutse kuvugana 6, itariki 7 sinasubiye kumuronka ku telefone, itariki 8 sinasubiye kumuronka, 9 sinasubiye kumuronka, 10 sinamuronse, niho yaca ndondera avuga ati uyu muntu ntituzi byamushikiye. Aranavuga ko yituye abarongoye quartier, abarongoye abandi hariya mu Gahahe, kavuga ati abona abajije bose nababwira bakaca batinya ngo bakavuga ngo mwosanga naharondegwa nabo hejuru. Ti gutyo ndabura numwe ari bubandanya baza ico kibazo. Uko niko yabitubwiye. Hanyuma aransaba ko no gerageza kubaza nkuko dusanzwe tubikora muri ndondezi iyo hari umuntu adutabaje kugira ngo turabe ko tworonka amakuru y'ivyashikiye uyu muntu. Ku itariki 11 z'ukwezi kw'icumi muri 2022 nkuko nkunze kubigenza narakoze ubutumwa bwo gutabariza uyu muntu, ndamutabariza nsubiramwo aya makuru yose nakuye kwa mutabarije. Ariko kandi iyo twebwe dutabariza bijya twita alerte, ntabwo iba ari raporo y'inyuruzwa ry'umuntu, ivyo ntaho bihuriye, ivyo ni ibintu bibiri ndaza kubigarukako. Buba ari ubutumwa turungika kugira ngo abajeje intwaro babimenye ko hari umuntu ariko ararondegwa. Ico nico ca mbere kugira ubishoboye wese nimba ari imiryango yiwe, bamwe baca batubwira bati ivyo bintu sivyo, uwo muntu ni hari canke bati nivyo. Hanyuma kandi abajeje intwaro nabo babimenye, igipolisi abandi bose bafashe kugira ngo uwo muntu aboneke. Narijyari nimbonera kure uyu twari twiteze ko bica binyaruka. Ikindi kigira kabiri, ubwo butumwa dutanga buba ari ubutumwa bwo kurondera amakuru vy'ukuri vy'ivyashikiye uwo muntu. Nico gituma no muri ubwo butumwa iminsi yose abantu barayimenyereye ku rubuga rwacu, tuca twandika tuti aya makuru twebwe ntituzi ko ari ukuri. Nico gituma dusavye abashobora kuba babizi, abazi ivyamushikiye ko botwandikira muri ndondeza. Mu bisanzwe iyo twanditse gutyo natwe tuba dutanguye amatohoza y'ikintu kiba cyabaye. Ubutumwa rero twaranditsemo neza ko tudashobora kwemeza ayo makuru twaronse. Turavuga gusa ko abafite ico bazi botwandikira, ariko twaranongeye ko uyu Kirinda twebwe dusanzwe tumufise mu makuru y'ibintu bibi mu myaka iheze. Urumva ivyo twarabitomoye uko nyene. Rero niho haca iminsi kuri urwo rubuga nyine turabona itariki 14 ko hariho umuntu yanditse, umuntu yitwa afise konte ya Facebook yitwa Jules Bimazubuti, kandi hari ku ifoto ya Jules Bimazubuti batazira Kibinda. Twibagiye ko ashobora kuba ari Kibinda wenyene. Maze arandika ati nimugenze make bino bintu muriko murandika kuko Cedric na nyina wiwe jewe twari kumwe ejo muhiri wabo baratekanye. Nukuvuga yabyanditse itariki 14 byasigura ko itariki 13 ku mugoroba Cedric yoba yari muhira, Jules akaba yamugendeye. Ariko naha kubera ko dusanzwe twandikiranira na Kirinda ntidushobora kwemanga cyane ko ari we, naho twibagije ko ari we. Uwo munsi nyene haraje ubutumwa buvuye kuri wa wundi yamutabarije aho kuwa gatanu, twe twagiye kubona kuwa gatandatu itariki 15. Ubwo butumwa bwo bwavuga ko wa muntu yabonetse, ariko kandi wamutabarije akaca yongera ko Cedric yoba yarashuhuwe, yoba yarataye ubwenge, ko mbere yanafashwe n'igipolisi ngo cyagiye kumubaza ivyabaye. Aho ku itariki 15
itariki 16 mu gatondo isaha 2 z'igitondo twarahejeje turandika ku rubuga aho twakishije nyene ibyo kumutabariza, turandika tuti agakuru keza, hari umuntu ngaha w'imbonera kure yitwa Cedric Cubahiro twatabarije itariki 11, ndasubiramo kumwe byose byari byavuzwe, hanyuma ndongera ko tuti tufise amakuru ko uyu muntu yasubiye kuboneka, ubu ntakiri mubo dutabariza. Rero turashima abo barafashije bose kugira ngo ashobore kuboneka, turanashyiramo ko na Kibinda ari mu banditse ku rubuga ko uwo muntu yabonetse. Ubwo butumwa tubushyira ngaho, buranezera abantu benshi, bararyoherwa ko umuntu yasubiye kuboneka, kuko iyo umuntu yabuze urabona ko ari ikibazo kiba kiragishinga abantu benshi cyane. Twe tukagira tuti ikibazo kirarangiye, tuza gutangara inyuma y'umutaga twamaze gutanga ubwo butumwa, turabona ko ku rubuga rw'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, bashyize ko ivideo, iyo video bayishyize ko isaha 8 z'inyuma y'umutaga, ivideo berekana wa Cedric yambaye amapingu ariko aratanga amakuru wenyine yivugira ko ari we ngo yatunganije kwinyuruza. Muraza kuvyumva ngaha muri audio twabarungikiye, muraza kusura mu byumvirize. Aravuga ko yabikoze ngo kugira ngo bimworohere ngo kujya hanze mu buryo buke canke ata buryo arinze gutanga. Ngo yaganiriye n'umugenzi wiwe, umengo yavuze ko yitwa Pasikari, ngo umugenzi ari hanze, ngo nawe ngo acaramuhanura nyine ngo vyogenda, ngo aramubwira ko yorondera ngo intwazangabo ngo abeshyera ko yamunyuruje canke ugira mwice, hanyuma ngo bikaca bimufasha nyine yoca aja bumva agira rwa rugendo ngo hanze ku buryo buke canke ata amafaranga banje kuriha. Ndaza kubigaruka ko ibyo byose kuko ntibyumvikana ingene umuntu yivuze ko yapfuye yoca aronka uburyo bw'ingene aja hanze ata amafaranga arishe. Ibyo biratangaje uriko urabyumviriza. Aca yongeramo ibindi binateye ubwoba kurusha, avuga ko we nyene yivuganiye na perezida wa Fokode, jewe nyene ko twivuganiye, aravuga ko yanyandikiye, ariko imbere yo kujaho agacishamwe yandi majambo atangaje ko yabwiye uwo bariko baravugana ngo ko Pacifique asanzwe ari dufitaniye ubucuti. Ico ntaco nzi ubwo bucuti yo bwazananye, ngo hanyuma ngo amusaba yuko ari we yorungika ngo iyo audio ngo kwa Pacifique. Aho nyine hakabaho akabazo, nimba twari dusanzwe dufitaniye ubucuti, ni kubera iki yarinda gukenera uwundi muntu nanjye noba ntanzi kugira ngo ashobore kundungikira iyo audio yiwe, kandi we nyine yari gushobora kuyirungika. Aho niho ikibazo cya mbere mu byo avuga wumva ari ukudendekanya bitumvikana. Aravuze ko dufitaniye ubucuti, yaravuzemo ko atakaza afise, yongera acarongera ko twaciye ngo tuvyubaka, ngo ivyo vy'ingene yanyurujwe ngo ndabimurungikira ngo kuri nimba ari kuri Facebook, ngo aravyemeza ngo ni sawa, ngo hanyuma ngo bica birabaposte, ngo niho mwaca mubona ngo ijya poste bivuga ko napfuye. Jewe ndumirwa mbonye ivyo bintu, kuko vyari ibintu bitumvikana. Vyari ibintu bitumvikana ku ruhande rumwe n'umuntu atigeze atwandikira. Iki kintu twacandikiwe n'umuntu umwe Rudende, kandi n'igihe avuze ivyo bintu ntibigeze berekana ngo bazane ivyemezo bereka abantu ati ehe ngaha aho bariko barandikiranira ingene bakora ivyo bintu, ntavyo bigeze berekana. Avuga ko ari inshuti yanje dufitaniye ubucuti. Ubwo bucuti bwari ubwa mbere jewe numva uwo muntu ava mu Kirundo, ekana nabajije nti mu muryango hari abantu mwamuzi inshuti twe dufise iyo mu Kirundo ko twe turabanyamakamba, igihugu Burundi ni buto, umuntu arabimakamba agira inshuti mu Kirundo. Narabuze umuntu numwe yobazi uyu muntu mu muryango wanje. Uyu muntu nta numwe amuzi, jewe nta na hamwe twigeze tuvugana n'umunsi umwe. Uyu muntu ntiyigeze yandikira isekeza ndondeza n'umunsi umwe. Ari naco gituma dusavye bajya nyene babitubesheye bavyereka abarundi, babereke
ubwo butumwa twandikiraniye, amanimero twakoresheje babidufotorere babitwereke, izo Facebook twakoresheje babifotore bavyerekane ingene twabikoze. Urumva ico kibaye ikintu ca mbere gitangaje mu vyariko biravugwa, ku buryo twasigaye twibaza tuti ibi bintu uyu muntu avuga nivyo yoba yategetswe kuvuga, ni irementanya ry'umutego bashatse kudutega, ibi bintu ni biki? Twebwe ngaho nta muco dushobora kuronka, kumbure ndaza kubigarukako. Hanyuma inyuma yiwe haca hafata ijambo Petero Nkurikiye, uko asanzwe abikora, dusanzwe tumumenyereye nabikora gutyo, aravuga amajambo atari make kandi yo gutukana, ntashima gusubiramwo, sinshima kubisubiramwo kuko yavuze ibintu vyinshi cane, bimwe si ubwa mbere abivuze, arabisubiramwo incuro nyinshi. Navuze ko ikijanye na Petero Nkurikiye nza kukigarukako kuko naco mwakibajije mu gice kigira kabiri. Ngaha gusa umuntu yokwibaza impamvu umuhungu yize kaminuza akayirangiza ashobora kuvuga ko yiyumviriye kwinyuruza, hanyuma akiyumvira ko anyurujwe yoca aja hanze mu buryo bworoshe atarishe canke akariha make. Ico kiragoye kumva isano ry'ivyo bintu bibiri. Ikindi ni impamvu aza kubesha ko ari inshuti ya Pacifique Ninahazwe kandi atana hamwe bazinanye, akongera ko akibeshera ko bandikiraniye bitigeze bibaho. Aho hantu hariho ibibazo bikomeye cyane, ariko hari ico atigeze asigura mu byo yavuze. Murumva wamutabarije ko avuga ko yabutswe itariki 6, igihe amutabariza zari 10, igihe twe tuvyandika zari 11. Petero Nkurikiye nawe avuga ko bamufashe itariki 13. Aha rero bari bakwiye gusigura hagati y'itariki 6 na 10 uyu muntu yarihe, imbere yuko bamufata, kubera ko bamufashe kuri 13 ibintu vyasohotse kuri 11. Uyu muntu yari arihe muri uwo mwanya wose? We nyene ntavyo avuga, uwamutabarije yavuga ko bamubuze hose, none uwo mwanya yari arihe? Yari yaciye yinyegeza. Umuntu yumvirije ingene audio yiwe ivuga, nta namwe wumva ko ari ibintu by'abantu ariko barapanga ngo henda guhaye ibi uzoca uvuga gutya kugira ngo bize bimiruko. Urumva neza ko ariko aritabariza, atariko arapangana n'umuntu ngo turiko turapanga ibintu tuzokoresha uko. Aha niho novuga mu gice ca mbere, ndaza kubigaruka ko tuvyige ko tuvyumvire ko bino bintu ivyo ico bisigura, ariko ku gutanga umuco w'ingene ibintu vyakurikiranye bijanye n'uyu Cedric Cubahiro nibi twoshobora kubaha. Kino kibazo ca kabiri naco nyene kirimwo ibibazo bibiri bikomeye, ndagerageza kwishura nyaruka ku bindi bibazo nafashe umwanya munini cyane. Ngaha hari ikibazo ca mbere, muvuga muti hari impande zibiri. Uruhande rw'abari mu butegetsi bo bavuga ko ngo abo twavuze banyurujwe ngo baba bibereye mu Bubiligi. Bisa n'ivyo namaze kwishura ko mu kanya navuze ivyavuzwe na Yohani Bigirimana, we yavuga yuko bari ngo mu Buholandi. Harabayeho mukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe, nawe yavuze ko abantu ngo baba bari mu bihugu, we yavuze Ubuganda, ngo hanyuma tukavuga ko banyuruzwe. Ariko abo bose iyo bariko baravuga bene ivyo bintu nta zina na rimwe batanga, ntitumenya uwo bavuga uwo ari we. Twebwe dusohora raporo zanditse neza, zerekana umwidondoro w'umuntu yanyurujwe, zerekana itariki yanyururijweko, zerekana ingene vyagenze mu inyuruzwa ryiwe, tukanavuga kenshi n'inzego zabikoze. Ariko hagera ko batwishura, bakishura ikivunga. Twebwe ntitwigira tuvuga ikivunga, tuvuga umuntu. Twaravuze Oscar Ntasano, ntabwo twavuze ba Oscar Ntasano, twavuze umuntu umwe yitwa Oscar Ntasano. Twaravuze akarero gatoyi, abanywanyi 5 b'umugambwe CNL bahagaritswe itariki 8 mu kwezi kw'icumi mu 2020, bafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro,
abo bantu bose bava muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya. Amazina twarayatanze: Maritino Bukuru, Sigismond Mpawenimana, harimwo uwitwa Filiberi, twaravuze aya mazina yabo bose ko ari batanu twarayatanze. Twaravuze uwabafashe kuko yabafashe izuba riva, n'abamenyeshamakuru ariho bari baje mu nama hajya kuri jite Imwaro. Bafashwe n'uwatwara iperereza mu ntara ya Mwaro ico gihe, Gerard Ndayisenga. Kuva abo bantu bafashwe ntibarigera basubira kuboneka. Hariho uwa gatandatu muri bo bafatanywe, we yavuze ko yatorotse bageze ku Rusizi, yita muri Rusizi, ntiyamenye ivyasigaye birakorerwa abandi. Tumaze imyaka 2 tuvuga nk'ico kintu, nta mutegetsi n'umwe arishura. Abatwara iperereza ntibishura, abatwara bwa bushikiranganje bwishura ibyo mu iperereza ntibishura, mu biro by'umukuru w'igihugu ntibishura, kandi vyabaye ku ntwaro ya Varisito Ndayishimiye. None ko batubwira ko abantu baja mu Bubiligi, ko abantu baja mu Buholande, bo dutabara bakatubwira yuko Sigismond Mpawenimana yoba ari mu Bubiligi canke mu Buholande. Bo dutabara bakatubwira ko Maritino Bukuru yari umuntu azwi, yarongoye FNL ishami rya Gatongwasa mu ntara ya Muramvya yose. Yari umuntu yari yaratowe mu nama mpanuzwa jambo ya komine Kiganda, ni umuntu azwi, ni umwarimu w'igihugu. Bo dutabara bakatubwira Maritino Bukuru ko yoba nyegeye mu Buholande canke yoba nyegeye mu Bubiligi kuva afashwe na Gerard Ndayisenga. Gerard Ndayisenga yoba afise visa ku buryo abantu afashe aca baha visa akaca barungika mu Buholande canke mu Bubiligi. Naho twebwe tuvuga izina, ntitwigera tuvuga ikigwi cy'abantu, tuvuga izina. Abantu bafatwa, mbere bagafatwa abantu babona, abatari bake bafatwa abantu babona, ikibanza bafatemo kizwi, ntidukeneye inyishu z'ikivunga, nibaze bishura nk'uko natwe twabajije abariko batwishura. Ico nico ca mbere. Rero nishuye cyo kimwe nabo mu wa kabiri wavuze, bavuga bati nibaje barabatwereka rero ko wumva bavuga ko binyuruza abantu, ko bavuga ko babesha, nibaje baratwereka nkuko nari namaze kubivuga mu kibazo kihavuye. Rero ikibazo kigira kabiri naco bagije naco kirahambaye, aho ugize uti mbega ivyashikiye Cedric Cubahiro, ubwo bijya bintu yavuze yoba yabivuze bivuye ku mutima, yoba yabivuze kubera amahiri, yoba yabivuze kubera ubwoba, vyoba vyagenze gute ngo avuge ibintu nkabijya? Hari ahantu nigeze gucishamwo nanje ikibazo mfise kuri ico kintu, kuko ibintu yavuze ntivyoshobora kuvugwa n'umuntu yarangije kaminuza afise diplome ya licence. Yofunyaba uwundi muntu atize, umuntu yogize ati kumbure hariho ubwenge bwamujanye. Ariko kumbwira ko umuntu yarangije kaminuza afise licence akaba avuga ko atangaje ko yapfuye, yoca ashobora kuja hanze akagenda uburyo bukaca bugabanuka bukuriha cyangwa agera atarishe, ico kintu ndakeneye kukimenya ingene gisigurwa. Umuntu yagiye kuvuga ko yapfuye, yategura ko aca azukira muri ico kindi gihugu avuga atavuze, yategura ko aca hari iki. Umuntu avuze ngo napfuye, ngo ndabona abariko bagira inama yo kunyica, bambwiye ko baza kunyica kubera bambonye, kandi ndabona sindahava. Ivyo yagiye kubivuga, ni gute hoca hakurikira ko wisanga uri hanze ku mafaranga make? Ico kintu kirakwiye gusigurwa. Jewe nyene ndi umuntu wa mbere nkunze kwandika ku mbuga ngurukana bumenyi mpanura urwaruka bw'Uburundi ingene hari benshi bariko barahendwa, bahora bahendwa nko muri ivyo guca muri Serbia, nkerekana ibibazo bahura navyo, ingene hari ingorane nagenda vyerekana, ingene bibwa amafaranga nagenda vyerekana. None nagomba kumenya ingene jewe nyene ari je noba naherutse guhanura urwaruka bw'Uburundi ingene ruriko rurahendwa, nkaca nongera nkagaruka guhanura umuntu yize kaminuza asoma ivyo bintu byose nanditse, nkabwira ngo genda uvuge ko wapfuye, uca wisanga wagiye muri ivyo bihugu ku mafaranga make kandi ugashikayo canke ata amafaranga utanze. Ndakeneye kubimenya, babidusigurira ingene bino bintu bishoboka ko umuntu w'incabwenge. Ico ni kimwe. Icya kabiri, dufate ko vy'ukuri yoba yarateguye
akaniyumvira ko ivyo bintu vyanditswe vyoshobora kumufasha mu vyo guhunga. Tuvyibaze gutyo. Ariko nibutse kandi ko ari jewe nyene nabihanuye abantu bose nti ntihagire umuntu azobabesha ngo ugiye kuvuga ngo waranyurujwe, ngo waragiriwe nabi, ngo warahohotewe, ngo waragize gute, ngo uzoca uja muri ambasade ngo bace baguha visa yo kuja hanze. Nije nama ndiko ndavyigisha ko ico kintu kidashoboka. Ntushobora kugenda uri mu gihugu cawe ngo ugende kubwira ambasade ngo nimume visa ngo maguhungira iwanyu, ntibishoboka. Ndabisubiramwo uyu munsi kugira ngo nejo ntihagire n'uwundi bazohenda, umunsi bosubira kugira n'irindi rementanya baze barikoreshe ubwenge babimenye. Ico kintu ntikibaho, ntigishoboka. Nije ndabibabwiye, ntikibaho, ntigishoboka. Rero sinumva ingene jewe nohanura ikintu umuntu jewe nyene nemeza nzi neza ko kidashoboka, no kuri jewe nyene kitashoboka. Ico kitiwe. Dufate rero ko yoba yiyumviye wewe ko ivyo vyoba bishoboka, ko umutima hoba harimwo ko hamwe yobesha tukamwandika ko ibintu bikomeye, tukanavuga n'umuntu yagiye aravugwa mu mabi akomeye, ko kumbure vyomufasha kuja gutera ikigongo ahantu ngo bamuhe visa. Nimuce mumbwira icyatumye yibesheranaho ko ari inshuti yanje. Nimumbwire icyatumye avuga ngo turafitaniye ubucuti. Nivyo mu kuvyubaka akajamwo ubujuja akavuga ko audio yiwe yarinze guca ku wundi muntu kugira yime kandi ari jewe dufitaniye ubucuti tumenyeranye tuvugana. Ivyo bintu bishoboka gute? Ica gatatu ni kubera ko yibesheye ko yanyandikiye atigeze anyandikira, tutigeze twandikiranira. Ivyo bintu byose yabibeshe kubera iki? Harimwo ubwenge. Niho cyangaruka kuri kimwe uvuze, ubwo yabivuze koko ariwe bivuyemwo canke n'ivyo yategetswe kuvuga. Aha niho handi cangira ikibazo, kubera ko badasigura ya misi bamubura abandi iyo yarahari. Canibaza hari habaye iki? Hano hantu hashoboka ibintu bibiri. Kimwe nico ndiko ndibaza ko yoba yashoboye kwiyumvira ko hamwe yovuga ko ariko agirirwa nabi atega ubwoba. Nari rero umuntu yabuze akazi ko kumbure yibaza ko byomufasha kuja hanze, ariko naho ivyo abigize iriko abikoze atabwenga ashizemwo turavye amashuri afise uko angana. Dufate ko kimwe ari ico. Kitabaye ico, ivyakozwe bizoba ari rementanya kandi bitateguwe imbere, kubera ko uko vyavuzwe imbere bidahuye n'ivyo bagiye gusohora mu nyuma bamwerekanye. Audio ziwe ntizivuga ibintu bisa n'ivyo yatubwiye. Bizoba bisigura ko ashobora kuba yari mu kibazo, babonye bimenyekanye twabishize ahabona bakavuga bati reka tumwerekane, hanyuma mu kumwerekana bamutegeka ivyaza kuvuga vyo kwambika ibara bamwe batabariza. Rero ku bya Cubahiro nibaza ko ari kimwe muri ivyo bintu bibiri. Ashobora kuba yarabeshe nk'uko avyivugira, ashobora kuba kandi yarategetswe kuvuga bijya yavuze biragoye kumenya. Hakacaba n'indi ngorane igira gatatu, ku muntu yize kaminuza wenye naje imbere y'amaradiyo akivugira ibintu nkabijya, usigara wibaza uti mbega none mu butungane azokwisigura avuga ngo iki? Umuntu yamaze ubundi twahora tubona Petero Nkurikiye azana abantu akaba ari we bavugira ngo ivyo bavuze, ngo ivyo bemeye, ngo ivyabaye. Ubu twabonye azana umuntu yiyemerera we nyene akavyivugira, akatondeka ibintu imbere y'amaradiyo. Inyungu abifisemo niyihe? Azokwisigura gute imbere y'abacamanza? Canke bamuhenze ko yavuze bijya batazomutwara imbere y'abacamanza? Tuzoraba ibikurikira ingene bigenda. Ariko umuntu yibesheye ibintu nka biriya azoca bigenza gute mu kuvyikura ko ari umuntu yize kaminuza? Hano hantu rero hari ivyo bibazo vyinshi cyane bitagira inyishu. Umuntu arindira ati reka turabe iyo ivyo bintu bizohereza, ariko ikibazo turagifise. Ibintu yavuze ngene abidendekanya, ko ashobora kuba yarakubiswe amahiri, ko ashobora kuba yaragiriwe nabi, canke ko ashobora kuba ari impera yemerewe kugira ngo avuge kujya. Ariko rero aho nipfuza kuza kurangiriza ku kibazo ca Cedric Cubahiro, ni ikintu je mbona ko giteye ikigongwe kandi kibabaje cyane. Umuhungu yarize kaminuza, arayirangiza aronka diplome mu 2018, aragenda abana n'umuvyeyi wiwe wo mu Kokuruke, barabana ngaho be na nyina. Yinjira mu mbonerakure yiteze ko kuba mu mbonerakure bizomuha akazi. Imyaka iraheze atakaza aronse. Uyu munsi impera bamuhaye kuba yagiye mu mbonerakure,
bamuhaye kuja imbere y'amateleviziyo n'amaradiyo y'igihugu kwiyambika ibara wenyene, yiyambika ivyaha atanakoze, yishirako ibintu vy'ubugesera, bamugira igikoresho kugira ngo bacafuze abo banka, biteze kubacafuza. Nimwumvirize ubwo butegetsi ikintu bubikiye rwagwaruka rw'Uburundi. Yarinjiye mu makoperative muri izo za Sangwe, agira ati kumbure ivyo vyovyo vyomfasha kubaho, navyo biranka asanga nta kirimo. None ageze aho yiyambika ibara, bwa butegetsi, ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, bw'iterambere rusangi n'umutekano w'abarundi bose, impera bumuhaye bwo kuba yarahejeje kaminuza, akinjira mu mbonerakure, akarindira akabura, kubaye kuja imbere y'amateleviziyo akiyambika ibara wenyene, kwicira urubanza wenyene, ata n'isentare abanje kujamwo, ku buryo azoshika imbere ya sentare urubanza rwaraheze uko yararuhejeje. Ngiyo impera ubutegetsi uyu munsi dufise bubikiye urwaruka rw'Uburundi, biteye agahinda.